Ishirahamwe Blessed to Bless BTB mu mpfunyapfunyo y'icongereza risanzwe rirongowe n'umwana w'umuhisi Petero Nkurunziza yahora arongoye igihugu c'u Burundi ryagendeye kuri uyu wa mbere igenekezo rya 13 mu Kakaro irerero ry'imfuvyi n'abatishoboye ryegukira umuryango w'ababikira bene Terezia w'Ikalukita yo muri paruwase Kinyinya komine n'intara ya Kirundo. Abagize iryo shirahamwe bakaba bakiriwe n'imvyino n'intambo z'abasanzwe barerewe ngaho eka mbere n'abarezi babo. Bakaba bari bagiye bitwaje imfashanyo igizwe n'umuceri, ibiharage, ifu y'ubuyi n'ibindi bikoresho vy'isuku, aho ni nk'amapampers y'abana, amasabuni yo kumesa, amabase yo kumesuriramwo n'ibindi. Naomi Nkurunziza akaba rero yamenyesheje ko ico gikorwa bakoze ari mu ntumbero yo kwifadikanya n'abari mu ngorane zitandukanye mu kwerekana urukundo rwamye ruranga abarundi. Nkaba nashatse kuza gufasha gukora ivyo abavyeyi bagumye bakora. Twaje rero tuzanye ibintu vyinshi, twazanye umuceri, turazana ubuyi, turazana amaji y'abana, ibitenge vy'abarezi b'abana, turazana n'ibindi vyinshi. Twaje kugira tubereke ko turi kumwe nabo, kugira ntibacike intege, babone ko urukundo bamwe bavuga mu Burundi rukibandanya gukomera. Hama rino shirahamwe ryacu ryitwa Blessed to Bless, bisigura ivyo twahezagiwe tubihezagire abandi. Nawe mama Fideline arongoye ico kigo akaba yashimiye bivuye ku mutima iryo shirahamwe ku gikorwa bakoze, ahavuga ko hari n'abakuze batiyumvira gukora ivyiza nk'ivyo kandi bafise uburyo, agatangazwa n'umutima wagutse wa Naomi Nkurunziza. Fideline ati kukaba nkako n'umuryango wahezagiwe, akabasabira kubandanya barongorwa n'inema y'Imana, bakomere kwibanga bashobojwe na mutima mweranda kugira ngo babandanye bafasha abatishoboye. Ico kigo rero citiriwe Ingoro y'Umunezero kikaba kirimwo abana barezwe bashika 24 bari musi y'imyaka 3. Uwarongoye ico kigo akavuga ko abarengeje imyaka 3 batogwa n'imiryango mu gihe bishoboka, abadafise iyo baja baguma barezwe muri ico kigo. Baratunze kandi abafise ubumuga bwo mu mutwe, ubumuga bwo kutumva no kutabona, eka mbere n'abandi bari mu zabukuru mugabo batishoboye bakaba bashika 39. Hakaba hariho n'abanyeshure ico kigo cigishije imyuga mu gihe bari babatoye mu mabarabara atandukanye batashoboye kwiga. Naomi Nkurunziza akaba yamenyesheje ko mu gihe cyose bizoba bishoboka iryo shirahamwe ryabo rizokwama rishira imbere gufasha abatishoboye, batibagiye kwamamaza urukundo n'ubuntu bw'Imana.